haheze iminsi myinshi hagaragazwa ibihugu birimo birakarirwa n'iki cyorezo ca Ebola, aho twasanzemwo Democratique du Congo, Republique Democratique du Congo, aho hirya aho hakurya igihugu kibanyi Uganda, Guinea ndetse n'ibindi. Uyu munsi havuzwe ikintu gikomeye cyane mu gihugu ca Kenya, aho igihugu ca Kenya kitagisanzwe kibasiwe n'iki cyorezo ca Ebola. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye irakanagara ivuga ati twebwe tugiye gushinga ikigo cyo kwitaho abanyamerika gusa. Ico kintu mucumve cyo kwitaho abanyamerika gusa bazoba bashikiwe n'iki kibazo ca Ebola, aho bagiye gushinga ikigo aho twokwitwa nk'akato nk'uko tumiza coronavirus zagiye ziraza, aho bagiye gushinga akato mu gihugu ca Kenya. Ese ni kuki Amerika yase gushinga akato mu gihugu ca Amerika ikaza gushinga akato mu gihugu ca Kenya? Amerika yabigerutse ko iravuga ati twebwe byagiye birapostingwa n'imbuga zitandukanye zikomakomeye, aho Amerika yavuze ati twebwe ntitwoshobora gufata abagwayi basanzwe bafite ico cyorezo ca Ebola tubakure muri Afrika tubatware ngo tugende kubavurira mu gihugu ca Amerika, kuko koba ari ugutwara Ebola muri Amerika. Ariko mwumve ko nayo ni Amerika yafashe ingamba yuko yotwara Ebola muri Kenya itoyitwara muri Amerika. Murumva mu ico kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciyongera kirindi jambo iravuga ati mu bantu tugiye kwitaho kuvura mu cyo gihugu ca Kenya, abantu adafise ubwene gihugu bwa Amerika ntarimo. Byumvikane ko n'umuntu wo muri Kenya azofatwa niyo Ebola ntazemerwa kuvurwa n'ico kigo ca Amerika. Twagiye turabiga ko turaraba tuvuga ati mbese n'igiki catumye igihugu ca Kenya cemera by'ukuri ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izana ikigo cyo kwitaho abafise ikibazo ca Ebola aha muri Kenya. Ni ibintu byagiye biragarukwa ko cyane, abantu benshi bagiye barabivuga ko biravuga ati hari ikintu gikomeye cyane c'inkunga yoba yatanzwe kugira ngo igihugu ca Kenya na guverinoma ishobore kwemera by'ukuri kwegera k'iryo kara rikomeye, aho muri iyi minsi igihugu ca Kenya cyari gifise amahoro, ariko bakaba bagiye kwikwegera ko icorezo ca Ebola. Reka rero turabire hamwe ikintu nyamukuru catumye igihugu ca Kenya cemera by'ukuri guha akato Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko byagiye biragaragazwa n'ibimenyesha makuru bivugira igihugu ca Amerika, na cyane yuko aha muri Kenya guverinoma nta kintu gihambaye irigera itangaza kucerekeranye no kwakira abantu basanzwe bafashwe n'ico cyorezo ca Ebola. Base kubivuga, base kubishikiriza, base kugira ico bashikirije, bagumye bavuga yuko igihugu ca Kenya kiri mu mishikirano n'imyumvikane y'ukungene ico kintu cofatigwa inyishu. Uyu mwanya rero Amerika yoyo yagiye ishira habona igaragaza ko by'ukuri yatanze amafaranga menshi ku gihugu ca Kenya kugira ngo ishobore gushinga kato mu gihugu ca Kenya. Ntibyari binaniranye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoshobora gufata ufise ikibazo ca Ebola umwene igihugu wa Amerika. Urazi ko Amerika isanzwe ifise ibirindiro canke abantu bayo mu bihugu bitandukanye cyane nga muri Republique Democratique du Congo, irafise abantu benshi cyane mu bihugu bitandukanye igendera kugiraho abene gihugu bayo. Rero nivyo binaniye yuko Amerika ishobora gufata abene gihugu ibatware muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, ahubwo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye irashimangira igaragaza yuko itifuza ko mu gihugu cabo boshobora gutwara hico cyorezo, ariko bashimye gusaba indaro mu gihugu ca Kenya. Kenya kubwo kumva ko amafaranga menshi yahawe ico gihugu cabo, yashimye guverinoma kwemera iyo ngingo yo kuzana kato mu gihugu ca Kenya, aho benshi abene gihugu nkuko mwagiye murabibona bagiye baragira imyigaragambyo, mwagiye murabibona ku masana matandukanye kumenyesha makuru bitandukanye, aho bagiye biyamiriza iyo ngingo yafashwe na guverinoma ko yohagarikwa itobandanye. Ese by'ukuri muri uyu mwanya biriko biragenda gute? Ego nivyo dusanzwe tuzi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise ububasha bukomeye cyane mu kwitaho amagara y'abantu, eka ndetse no mu kuvura, yifashishije n'iki kigo ca MSF, Médicaments Sans Frontières, aho yagitera ikibazo gikomeye cyane cavyuye n'imyigaragambyo mu gihugu ca Kenya. Suko igihugu ca Kenya cemeye yuko baha akato Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya, ahubwo icateye ikibazo cyane gikomeye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoyo yasabye ikibanza c'ahantu mu ihuriro ry'abantu yaje gushinga
iki kigo aha muri Kenya muri centre muri ville aho twokwita muri ville muri Kenya. Rero muri uyu mwanya rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika abene gihugu ba Kenya bari bizeye ko vyibura Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza gushinga aka kato bo muri gihe banza avuga ati n'ubundi bisanzwe biri mu kato nta bantu benshi babayo babatuyeho baherereyeho. Rero byatangaje abantu benshi kumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye gufata ikibanza cy'ahantu mu ihuriro ry'abantu. Byumvikane ko ubuzima canke amagara y'abene gihugu bo muri Kenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaco ivyitayeho, ahubwo nyamukuru yitayeho ku kijanye n'amagara y'abene gihugu babo bazoba ariko baritabwaho bariko baravugwa neza. Mwibuke ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kintu yatangaje yashikirije ivuga yuko nta muntu numwe adafise ubwene gihugu bwa Amerika izigera ishobora guha ubutabazi bw'ibanze canke ubuvuzi izoshobora kuvura mu cyo kigo cy'abazo bashinze aho muri Kenya. Byumvikane ko nico corezo nicashika kigafata umuntu wo muri Kenya nta buvuzi bw'ibanze azohabwa bwo kugira ngo ashobore kuvurwa. Ivyo byatumye rero ababene gihugu bo ngaha muri Kenya bumva ko guverinoma yabatereranye, guverinoma yabarekuye yabakweho ibiganza, bituma baja mwibarabara baragira imyigaragambyo aho uyu mwanya bariko barasaba guverinoma ko yoshobora guhagarika iyo ngingo yafashwe nabo kugira ngo vyibura Amerika itumi hindure kontra yoba yashoboye kuba yoshikiriza vyibura ivuge ati nibyashika umwene gihugu wo muri Kenya asanzwe atuye aho muri Kenya agafatwa n'ici corezo nawe nazitabwaho nk'umunyamerika nk'abandi. Ariko ico Amerika yagihakanye kuko muri kontra sinye na guverinoma ya Kenya ntikirimo. Ese we ku ruhande rw'iwawe by'ukuri wumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko yagira bitangaza mugene murasoma ibimenyesha makuru bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje irabigaruka ko irakomeza irabishimangira ivuga ko uyu munsi haza kuzwa indege zizanye ibikoresho eka ndetse no kuvuga bavuze gushinga ikirindiro c'ahantu bakorera ntibaca bavuga ngo bubatse ibigoremezo bikomakomeye bace bubaka bashobora kugira amahema ariko bakagerageza kuza barakiramwa abantu babo bafise ico kibazo ca Ebola. Rero Ebola muri uyu mwanya mu gihugu ca Kenya bakaba guverinoma isa niyayihaye ikaze yayugururiye yinjire ifate abene gihugu ba Kenya. Ni nayo mpamvu byinshi byagiye biragaruka bivugwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihindure kontra yasinyiraniye n'iki gihugu ca Kenya. Kugira ngo dushobore kuza turamenya amakuru atandukanye, reka tubashimire mwebwe mukurikirana kino kiganiro, mufyonde subscribe kugira tuze kubana no mubiza gukurikira mu nyuma tubabwira ese by'ukuri izi ndege zashitse ngaha mu gihugu ca Kenya ziriko zirazanwamwo ibikoresho by'ibanze by'ukuri byemejwe ko zishobora gushinga iki kirindiro ngaha muri Kenya. Byose twagenda turabashikiriza ngaha kuri Digital muze gukurikiza gukanda like share kugira ngo tuze turabana mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.